Guys, muri video nje kukwereka ukuntu woshobora kuraba ko telefone yawe atari kopi. Guys, abantu benshi muba mushaka kumenya yuko telefone mutunza atari kopi canke iyo mugiye kugura telefone kugira umenye yuko atari kopi. Guys, rero muri iki cigwa ndakuzaniye utuntu tubiri tw'ingenzi twokwereka yuko telefone yawe ari original canke ari ikopi. Twagiye rero akantu ka mbere tugasanga muri parametre, ariko imbere yuko tubandanya nagomba gusaba banzu ukore kuri suivre canke follow aho harugura impande y'izina ucu ufite nanonga ku gakengeri kugira tuze turabana muri utu tuntu tw'ubwenge nza ndabaha kuri telefone. So ntagutevya rero banza mu bifashe ucu ufite jeme ngaho ucu usangiza abandi kicigwa. Guys, mufashe gusangiza abandi bivyigwa vy'ubwenge nza ndabaha kugira munyereke yuko muba muri ko murankurikirana gatanu kuri gatanu. So rero urinjira muri parametre yawe ya telefone, jewe ngiyi winjiremwo nkuku. Okay, hama ucushikira ngaha wowe ikintu ucukora ucuzi no munsi handise apropos di telefone. Muze kuraba nk'abantu mufise amatekno, muze kuraba hejuru hari haba handise mon telefone canke my phone. Okay, hama ucumanuka rero aha munsi kubo parametre zimeze kumwe ni no munsi kuri apropos di telefone ufite ko nkuku. Hama ucuza umanuke hepfo gatoyi urabe ahantu handise version d'Android. Jewe murahabona ngaha. Guys, ahantu nibaze yuko atari rya mbere uhabonye nimba ukunda gucekinga utuntu muri telefone hamwe uca nyene mu kuraba version ya telefone yawe. Je murabona yuko ari version 13. Hama rero ni uca wemeza. Okay, mubona yuko barayikwereka kandi ugaje usubira ugafyonda ko rero. Aha rero guys, uca ufyonda ko inshuro zitatu unyarutsa. Okay, twagiye ufyonda ko inshuro zitatu nkuko. Maribona yuko haca haza iki kintu mubona iki kintu rero iyo telefone yawe ari kopi ntikiza. Muze gucekinga fresh murabe aka kantu. Iyo telefone yawe ari kopi iki kintu ngaha iki kintu mubona ntikiza. Wewe ugumufyonda naho ufyonda inshuro 200 kigumu kujya nyene. Kandi murabona ugize uku kirazunguruka uzungurukishije urushinge rurerure, sinzi ko ari urushinge no ikinyene ndibaza namwe muca mubibona. Ugize uku ubona yuko kizunguruka. Akarena akantu ka mbere kakwereka yuko telefone yawe atari kopi canke telefone ugiye kugura ari original. Twagiye rero nakandi kantu ka kabiri. Akandi kantu ka kabiri rero ahantu gasanga ni ino hejuru. Hano gasanga ni ino hejuru kuri utu tuntu. Telefone y'ikopi rero imeze gute? Telefone y'ikopi utu tuntu two hejuru, utu twa connection, utu amarezo usanga turi hariya hari saha. Muze mu bicekinge murabe guys. Abantu mufise ama telefone y'amakopi muze kwandika muri commentaire mutubwire. Ugasanga ufise nkuru telefone ngo nuru 𝗪𝗥𝗎𝗪 ugasanga iyo telefone dufate wayiguze nka 400,000 dufate ngo ni 𝗪𝗥𝗎𝗪 oro 𝗪𝗥𝗎𝗪 usanga ziri mu maseti 100,000 600,000. Rero ucumva ibeyi gusa yi telefone n'izina ryayo uzoshugira amakenga aho hantu. Rero uze gucekinga aka kantu urabe utu tuntu two ngaha tw'amarezo wewe ko tutari ino hariya hari isaha ni mu bubamfu. Yego uze kuraba yuko tutari mu bubamfu. Ikindi kintu kikwereka yuko telefone ari kopi, iyo wuguruye connection ubona ikwandikira ngo cartridge ikavyandika mu bidome binini, kandi iyo cartridge ugasanga iguma ari cartridge nyene ikavyandika mu bidome binini nyene. Ndibaza mu abantu nyene mufise ama telefone y'amakopi noneho muca mwihuta kuvyumva n'ingoga. Muze kubicekinga. Kandi rero nababwiye akanako kisaha ngaha musanga kari no kuvuga biracuritse, uze kubiraba. Kandi ikindi kintu naco nababwiye usanga vyanditse mu bidome binini nyene, ugasanga igipurusantaje canditse nka 40 nyene, ugasanga n'urudome runini 40 vyanditse mu kidome kinini. Rero muze gucekinga murabe. Icambere nababwiye ugenda hariya muri parametre ukaraba kuri version hama ugacufyonda k'inshuro zitatu. Aka kabiri nako usanga ibi bintu bicuritse, ibyo ngaha ibija ngaha yo yusanga biri ino ngaha hari isaha, hami isaha nayo ugasanga iri ino. Okay guys, ndibaza aka kantu nakantu k'ubwenge abantu mwari mukeneye kumenya
muri iyi minsi. So akareni ku kantu k'ubwenge nari naguteguriye, ariko guys imbere yuko tubanaye nagomara gusabe unshigikire guys. Ndi mu mahiganwa kuri YouTube. Ico ndagusaba guys, nimba ubona yuko ndagutamo udutrike tw'ubwenge tuba tugezweho, ntugende utashigikiye muri aya mahiganwa. Rero ukuntu bimeze, wowe uraza muri YouTube yiwawe, ngiyi YouTube ndabereke akantu ku kandi uko muza kunshigikira. Okay, rero YouTube yawe imaze kuguruka, ucuza hariya hejuru kuri recherche guys, wandike ibigezweho kuri telefone. Video iri kuri ya chaîne nyene mpora ndabigishirizaho kuri YouTube, ni ibigezweho kuri telefone. Urandika ibigezweho kuri telefone, ubwo n'abantu mutahora muyikurikirana nibaze yuko muca muyibona. Okay, hama urindire vyuguruke, hama uce winjiramwo rero ngaha muri chaîne indani. Rero guys murabona video, ucuza ngaha muri video akanya video ngiyi ingaha, ariko wowe kugira bize ukorohera uze kuraba link nagushiriye hejuru kuri titre, ni nyene iza kugushikana ku iyi video no muri commentaire hose nayibashiriyemo. Hama rero twagiye rero ni iyi video muza kunshigikirako, mubanze mubirabe uko bimeze. Okay, murabe mwitonze. Hello, my name is Barack Obama and I run a YouTube channel called Ibigezweho kuri telefone. So on my channel I teach people how to use their smartphone better, like improving security, editing video, recovery. Guys, mwana yuko ari ibintu vya fresh. Rero kintu nza kugusaba guys, wowe ucuza muri commentaire y'iyi video nyene wandika unshigikira, uraza muri commentaire ubanze ushire ko jeme nkuku, ufitonde ko like nkuku, hamuze gucuza ha muri commentaire nyene guys iyi video. Wewe ugira bize ukorohera, link nayigushiriye hejuru kuri TV. Ufitonda ha muri commentaire rero nkuku, hama uce wandika rero commentaire yo kunshigikira. Okay, nkubu jewe reka nandike intsinzi ni gwawe, ni gwawe turi kumwe 5 kuri 5. Okay, hama rero uce urungika iyo commentaire yawe guys. Aha rero uzoba unshigikiye, uzoba uri kurama amahirwe yo gushobora gutsindira ako kanoti. Wana guys, mumfashe rero munshigikire, nimubona yuko ibi vy'Rwanda ndabaha nawe bikugirira akamaro, ukanabivyaza umusaruro guys. Umfashe rero uze kunshigikira, ndakeneye kubona nk'ama commentaire nk'igihumbi guys, abantu muri ko muranshigikira nyene munyereka urukundo. Mumfashe rero gutsindira utu tunoti guys, ubona yuko atari duke, mumfashe rero. So guys, reka rese ndabarambire, nuko rero agatrike nabahaye nibaze yuko ari agatrike ka fresh, muze kunshigikira namwe nkuko namwe ndabitangira nkaguma ndabaha ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Asiga ndakubwira ati bye bye rero, mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama nayengesha uguma ndabatamwo utu dutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Bye bye.